Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ndabahaye ikaze aho mwoba muherereye hose muri uyu mwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba wo kuwa mbere kw'itariki ya 2 kwezi kw'icumi 2023. Kaza kwibanda rero kubiriko bivugwa cane mu gisata ca politike hamwe n'intwaro, tuze no kugira kandi biriko bivugwa cane ku gisata c'ingenzi cane cane kuri transport yo mu ndege. Vyose rero ntuze kubicikwa. Hari ibigezweho rero. Emmanuel Sinzohagera ariko azana impinduka mu nama nkenguzamateka. Mukuru w'inama nkenguzamateka saba abashikiranganje kwiga neza ivyo President Ndayishimiye yemereye abarundi yitoza we wese mu bimwerekeye n'ivyo azohora abazwa uko ariko arabishira mu ngiro. Ibintu rero abantu benshi babisavye kuva kera, niyo yabikorangizo bari intambwe ikomeye cyane, gutyo ngabitoza bazogabanya kwemera ivyo batazakora. Vyo biruko mu gihe rero mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba yabajijwe ibibazo imbere y'inama nkenguzamateka bijanye n'ingingo zigiye zitandukanye. Uraza gukurikira rero inyishu Gervais Ndirakobuca yagiye atanga ku bibazo bimwe bimwe yagiye arabazwa. Muri aya makuru rero turaza kubigarukako. Birabana n'umutekano, turaza kubabwira ko hari amazu abiri y'ubudandarizo yoba yugawe. Igipolisi rero akaba arico categetse ko yugarwa. Imvo zavyo n'abantu babirimwo n'ibindi bitandukanye vyerekeye iyo nkuru mu kanya gatoya ni ku buryo burambuye muraza kuvyumviriza. Ndagusaba rero kugira ufyonde kuri subscribe canke s'abone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira nabo badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Hari impinduka ziriko ziraba, ngese ziriko zirava kuki? Ubundi bene ibi bibazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abashiramwe yigenga be n'abamenyesha amakuru. Biraryoshe kumva bibazwa no mu CNDD FDD ngo nakomeze ngo abashikiranganje basigaye bajunja imbere y'umukuru w'inama nkenguzamateka nk'abana b'abanyeshuri bariko barahabwa icigwa. Majambo make Emmanuel Sinzohagera ariko arugurura amaso abarundi. Ivyo President Ndayishimiye yemereye abarundi ntibiriko birakorwa. Mushikiranganje wa mbere akagira ati ingingo yo kugura amatike y'indege mu mafaranga mvamahanga yaje hatageze, kandi nibaza yuko ariyo guhagarika vyihuta. Mu gihe rero yari imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka bikoranye kuri uyu wa kabiri itariki kwezi kwa 10 2023, aho yariko arashikiriza ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu mezi 6 ya nyuma y'umwaka w'amafaranga w'2022 ushira 2023. Gervais Ndirakobuca mushikiranganje wa mbere yabajijwe ikibazo kubijanye n'ingingo yaheruka gufatwa n'amashiramwe yunguruza abantu mu ndege, aho asigaye arihisha itike mu mafaranga mvamahanga. Gervais Ndirakobuca yagize ati ikibazo nibaza yuko turafise abahinga barenze urugero bagafata ingingo mu mwanya utari uwabo. Iki niko cagenze kuko amashirahamwe akorera ngaha yaragiye avuga ikibazo c'uko batavunjira kuko amategeko hari, nuko aya matike yose tugura mu mafaranga y'amarundi. Amashirahamwe yunguruza abantu mu ndege ngategerezwa kurondera muri banki nkuru y'igihugu ayahuye n'ayo mu mafaranga mvamahanga. Ayo mashirahamwe rero yunguruza abantu mu ndege gagiye gukorana na banki nkuru y'igihugu. Nimba yatanze iyo nyishu ngabandi baca babona inyishu yoroshe, baca babona umengo baratoye inyishu, mugabo ngo si inyishu by'ukuri. Uyongeho agira ati jeho mbere mu nyuma bambwiye bati abakozi ba leta, abanyeshuri, abarwayi twabakuyemwo ngo twasigajemwo abandi. Jewe nababwiye nti none mwabakuyemo abo bandi si abarundi. Rero iyo ngingo yaje hatageze, kandi nibaza yuko ari ingingo yo guhagarika vyihuta. Mushikiranganje wa mbere avuga kandi ko amatike y'indege agiye aragurishwa mu mafaranga mvamahanga hari inkurikizi nyinshi vyogira. Abantu bato bato ngo vyobagora kwiyunguruza mu ndege kubera yuko uriko ararondera amafaranga mvamahanga ari umugwiza atunga
ngo nyene yoca ayagura kuko naho yosanga avunjwa menshi agaca yigira kuko aba ari mu rudandazwa. Mugabo umwe mutoya wosanga agize ikibazo, nibaza ko naho nyene kandi ibijanye no gushinga ibiciro vyo kuvunja amafaranga mvamahanga vyoca bitugora cane. Ni ingingo rero yari yafashwe, nibaza yuko dutegerezwa kuyicarira kugira gusorwe bikiri mu maguru masha. Ivyo rero byatangajwe na Gervais Ndirakobuca imbere y'inama nshingamateka ndetse na nkenguzamateka. I Bujumbura amazu abiri y'ubudandarizo yoba yugawe vy'imfatakibanza kuri uyu wa mbere kubera kudategekaniriza kazoza abakozi mu gikorwa catanguye kuri uyu wa mbere gitunganijwe na INSS, ishiramwe ryo guteganiriza kazoza abakozi riri kumwe n'ubugenduzi bw'abakozi n'akazi hamwe n'ubuyobozi bw'igisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa rero kikaba gifise intumbero yo gushika aho abakozi bakorera kugira batohoze bituma dategekanizwa kazoza, nayo abavyirengagije canke batabikoze bagahanwa hisunzwe amategeko. Manuel Miburo arongoye INSS akemeza ko muri rusansuma rwakozwe berekanye ko mu gisagara ca Bujumbura abakoresha badashika 200 ku bagira ku bihumbi 5 aribo bonyene bategekaniriza kazoza abakozi babo. Ni vyabaye rero i Bujumbura. Hari n'izindi nkuru zigiye zitandukanye, abandi bakoresha barenga 180 nkuko duhejeje kubivuga coba aribo bandikishije abakozi mw'ishirahamwe ritegekanizwa nkuko ibarabara bita Avenue de la Mission mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe mu bakoresha ntibari bwandikisha abakozi babo, basavye ishirahamwe kubaha umwanya ngo bitunganye. Hari n'abaciye bugarirwa rero nkuko twababwiye aho bakorera. Muri aya makuru rero twabigarutseko. Ndabakengurukiye cane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndabasaba kugira ntimuze gucikwa n'ayandi makuru tuza gushikiriza kuri Imbonesha kuri. Imana ibahezagire.